Uwo yakubiswe buyoka n'imisore y'imbonerakure ni Sabimbona asanzwe arongoye agacimbiri Rutsiro. Abanyagihugu baho baganiriye na radio RPA bavuga ko izo mbonerakure zahagaritse uwo Sabimbona agiye ku mugwa mukuru wa zone. Izo mbonerakure zaciye zitegeka uwo Sabimbona kubasororera kuko yatowe kurongora ako gacimbiri. Amasoko yacu avuga ko Sabimbona yabaguriye mu nyuma baca bamutegeka ko yobongera, nawe acavuga ko atamafaranga asigaranye. Baciye barengera ko barakubita gushika naho avunika ukuguru. Barafata barakubita gushika hamwe ngo n'ukuguru kwarahindukiye. Sabimbona yavuje induru arabura n'umuntu n'umwe amutabara. Abantu bari hafi babibona urumva baratinya ati natwe zimonera kuzisha zidukubita twoca dupfa. Abo banyagihugu baganiriye na radio RPA baratubwira abari imbere mu guhohotera uwo munyagihugu. Aba n'imbonerakure twashoboye kumenya hariho utwara imbonerakure yitwa Mamba, hariho undi batazira Jesi, hariho uwundi yitwa Jeremy, eka imbonerakure zifite ngo zashika nka wikidisi zo ngaha mu Rusengo. Uwo mutware yasinzikarijwe ubuzima n'izo mbonerakure yahavuye kuri uyu wa kabiri yungururizwa ku bitaro vya Kibuye biri mu ntara ya Gitega kuko yari yaremvye cyane. Abanyagihugu bo mw'iyo zone basaba ko izo mbonerakure zohagarikwa zigahanwa ngo kuko ivyo guhohotera abanyagihugu si ubwa mbere babikoze. Izo mbonerakure zo muri iyo zone ziravugwa kandi ko zitegera abantu mw'ijoro zikabambura ivyo bafise. Mu ruganda rwa RPA turashobora kuronka abajejwe intwaro muri ico gice ngo bagire ico bashikirije kuri ubwo bubisha.